bakunzi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kaze cyane mu kiganiro Itegeko nkuko musanzwe mubizi gica hano kwisamirizi yanyu mudukurikirana kwijana 3 n'ibice bitatu mukongera mukadukurikirana kwijana na 5 n'ibice 4 kubari hagati mu gihugu kaze cyane rero muri kino kiganiro Itegeko mugishikirizwa na jewe Daniel Alex Mugisha nkuko musanzwe mubimenyere kenshi simba nije nyene muri studio mba ndi kumwe n'umutumire n'umugabo abushitse nibaza ko yo kwivuga ego murakoze cyane kunyakira hanyuma nubundi mutwise nk'umugabo abushitse murakoze cyane naho nyene niteka mu duteni twa maître Hervé barutwa nayo nkamanda umushingwa manza akora hano mu gihugu cy'u Burundi muri kano kanya nkabandongoye n'ishami ry'abashingwa manza bakiri bato gitwa Bira hanyuma iruhande yaho nkabankora no muri cabinet y'aba avoka yitwa cabinet yapa hanyuma bon turanakorana n'abandi batandukanye burya uno mwuguragutse cyane ego bakunzi ba Kazoza FM murumvise umutumire dufise mu gice ca mbere c'ikiganiro twaheruka gukora kuwa kabiri uheze twari twaganiriye ku ndinganizo nshasha y'ububasha bw'amasentare twarababwiye yuko tuzoganira kuri iryo tegeko rishasha igice ku kindi tukaja indani gose muri iryo tegeko tukamenya ibirimwo nkuko mubizi kino kiganiro gifise intumbero yo kubigisha amategeko yo kumenya vy'ukuri ibisanzwe bivugwa mu mategeko y'u Burundi kuko kumenya amategeko niwo mushinge w'iterambere ivyo rero bikaba natwe bituragishinga ku buryo twahisemo kuza turabigisha amategeko uno musi rero muravuga muti tuza kwiga iki turaza kwiga mu itegeko rishasha rigenga ubwo bubasha bw'amasentare turaza kwiga indinganizo nitunganywa ry'amasentare y'intango araza kuduha umuco n'umuhinga mu mategeko nko mwavyumvise ubwo rero araza kutubwira ibitandukanye kugira tumenye neza mu itegeko rishasha ibiri mu masentare y'intango ivyakora ivyo twebwe tugezo kumenya kugira niyo vyashika tukayitura dushobore kumenya ukungene tuyigenzamo ikibazo ca mbere mu itegeko rishasha izo sentare y'intango harimwo duki ego murakoze cyane n'ubu ndasubira gushima ubutumire mwaduhaye hanyuma kuri ico kibazo naco cerekeye ingene isentare y'intango itunganije muri kino gihe icambere hoho turavuga ati tubikura mu itegeko n'irya tegeko rimwe agakwego 2026 cyo kwa 2026 kwezi kwa 12 mu 2023 rero indinganizo ya sentare y'intango nkuko twabivuze mu kiganiro twaheruka twavuze duca ku masonga amasentare yose ariko ubuye turashobora kwinjira mu mizi yerekeye sentare y'intango yonyene kugira ngo abantu bumve bati mbega indinganizo shasha ivuga iki kuri sentare y'intango rero sentare y'intango mu majambo rero atomoye burya nagira mvuga imbere yuko ndanayinjiramwo ni sentare burya ishikirwa n'abantu benshi cyane niyo sentare iri ku mitumba yose igize igihugu cacu c'u Burundi niyo sentare ishikira amazone yose agize igihugu cacu c'u Burundi rero uravye iryo tegeko indinganizo yayo yayishize uhereye ni ku itegeko rya 12 article 12 gushika kuri article nibaza nka 22 aho hose niho berekana ingene yo sentare y'intango itunganijwe muri ico gitabo ahanini kugira ngo ushobore kwitura sentare y'intango hariho ibintu bisabwa kuko baravuga bati bavuga bati competence ni bivuga bati sentare y'intango yakira iki kuko burya sentare yari ubasha bw'iyo sentare buhagaze ubwa mbere ikintu ca mbere bagize ni ku ngingo ya 19 baravuga yuko sentare y'intango ubwa mbere yakira amatongo yose uravye uburemere bwayo ubuye yakirwa na sentare y'intango ni ikintu bikomeye cyane kuko ndaravuze mu kiganiro caheruka ati kare hari ama sentare yandi yashobora kwakira ivyerekeye vy'amatongo cyane nka sentare y'iyungururizo ariyo bita tribunal de grande instance ariko sentare y'intango ubwo basha barayibahaye hanyuma ubundi bubasha babahaye ne nabuvuze nawo nyene mu minsi yahera cerekeye ivyerekeye urugero bagerako ko kare baravuye ku miliyoni 2 aja ku miliyoni 10 ico naco nyene kirahari hanyuma ico ntari navuze ku munsi wahera kuko nariko mvuga ndavuga ku masonga ni ivyerekeye ivyo gutorana
ubu rero gutorana naho byari bisanzwe ari biri barabivuga neza ko ivyerekeye byo gutorana bizoca muri sentare y'intango. Hajya rero buryo umuntu avuze gutorana harimo ibintu byinshi cyane. Ugutorana ni gihe abavyeyi batakihari canke ni gihe usanga hari inyandiko zitandukanye zagiye zirasigwa canke ama iragi n'ibintu byinshi cyane byerekeye byo gutorana. Umwana wo hanze yavyawe hanze ariko kemerwa n'umuvyeyi yavyaye hanze cyane cyane se wiwe kwaza gutorana. Aho hantu hose bija muri sentare y'intango ni naco gituma inyuma yako kantu kerekeye liquidation à succession hari kandi kantu bace bashira ko kerekeye co bita bayise mu gifaransa ati na ma contestation relative au code des personnes de la famille, et c'est-à-dire vyerekana yuko ni ibintu byose vyerekeye kijya gitabo cerekeye ingo n'imiryango, ibintu byose vyerekeye nk'akaro kwemera umwana, bijya ibintu byose mubona vyerekeye babyita affiliation, ivyerekeye ubugeni mariage, bijya byose bizoca bica imbere ya sentare y'intango. Hanyuma hariho n'ikindi kintu bongeye ko ngira ngo ari nayo tire ya nyuma bashizeko cerekeye ivyo bita aya masezerano yo gupanga no gupangisha hagati y'abantu naho nyene bizora muri sentare y'intango. Rero mu majambo makeyi wumvise nahereye kucerekeye ivyo vyerekeye amatongo, ukumva navuze ivyerekeye by'ikiguzi, ukumva navuze ivyerekeye ivyo vyerekeye byo gutorana, ukumva navuze ivyerekeye le code des personnes de la famille ma contestation, n'ivyerekeye ivyo vyerekeye amasezerano yo gupanga no gupangisha. Ucumva yuko rero sentare y'intango igiye kwakira burya ubiravye neza ivyerekeye imigenderanire yose iba hagati mu kibano. Urabona kariyo izoba ari nkingi n'umushinge w'amasentare. Rero ivyo nivyerekeye burya sentare y'intango ivyo tubivuga ku vyerekeye ivizo kwakira. Hama rero tubwibutse yuko nacyo ne dusaba tukagarukako yuko naho nyene hazoba hariho umucamanza umwe bita juge unique ari wazogerageza gukora ico gikorwa. Hanyuma ikindi kintu nifuza gusubira kongera ko kandi abantu bo kwibuka nuko nubu uye naho twe twakivuze buturanagishimangira kiri muri ngingo ya 19 nyene mu gace ka nyuma uri kurasoma baravuga yuko kugira ngo ushike imbere ya sentare y'intango uzofise gwagwande ko canke icegeranyo c'abahuza bo ku mitumba. Rero iki ni ikintu bikomeye cyane. Hanyuma rero sentare y'intango mu nkundiye iruhande yuko yakira izo manza irafise izindi manza ishobora kwakira. Ni manza ahanini nkunda kuvuga ko bari nk'imice nk'itatu igira. Ariho procedure twe twita procedure d'opposition. Procedure d'opposition nayo ndayisiguye mu majambo ngira kugira ngo abantu bayumve. Ni nk'igihe usanga hariho urubanza rwacise utarugiyemwo, ugasanga rurakuvuga canke rurafise ico rushaka ibyo shaka gutera nk'ingorane mu buzima canke ukafise icuza kuruvuga ko urashaka kugira opposition kuri ico kintu. Hanyuma ikindi naco ariho yindi procedure bita procedure nayo ya tierce opposition. Iyo nayo ni procedure bakoresha mu gihe hari wundi muntu nawe yavuzwe atari muri ugo rubanza kakumva nawe nyene inyungu ziwe nazo nyene zirabangamiwe. Hanyuma akandi kanugira kukongera ko gusuma nawe nyene mu misi yahera naho twe twakavuze ko nugashimangira nukumva yuko naho navuze ati vyerekeye contrat de bail abantu botahura yuko ivyerekeye ama contrat de bail hagati y'abantu ikintu gisuramwo cyane kugira ngo abantu babandanye bacumva yuko ayo masezerano atazokungurizwa yandi avuye muri sentare y'intango. Ariko rero sentare y'intango rero hamwe navuga ati ifise akazi kenshi, barabongere ko nakandi kazi kerekeye akivyaha. Ikibyaha rero nako musanzwe sentare y'intango uriko uraraba urana ko abahaye ahanini ububasha bwerekeye nkabijya byerekeye ibyo twita ama accident de roulage ajyamasanganya yo mu barabara. Niho amadosiye abera mu gisanzwe umuntu nayo kasaba ibyo bita indishi yakababaro. Hanyuma ikindi nabonye bashizemwo nico bita ama contravention ibyaha bito bishika ku myaka gihanishwa gushaka ku myaka nk'ibiri. Hanyuma hariho n'ibindi bintu bashizemwo kuzoshobora guca imanza naho nyene umuntu akazoshobora kugira ico bita les travaux d'intérêt général, bisigura yuko bashaka kuzofata ingingo yuko umuntu ahanishwa igihano gituma aja gukorera ico no kwita la société, naho nyene afite n'igihano gitegajwe n'iteko no bataratara kugikoresha cyane, ariko sentare y'intango izoshobora kubigira. Rero mu majambo make mwumvise ibyo mpejeje kuvuga sibike kuko uravye mu byerekeye ububasha bwa sentare y'intango ivyerekeye cyo bita matière civile canke ibyo bita matière pénale, urabona yuko azoba ari sentare novuga yuko ari uwo mutima
uzobugize sentare zo mu gihugu. Gusa rero ikintu nsigaye ndiko ndibaza mvuye mu itegeko, sigara ndiko ndibaza nti umuntu ntiyoreka kugira icashikirije kubera umuntu aba ariko yumvirizwa n'abantu benshi. Icambere ndakiroresha kuri leta. Leta ndifuza yuko aho ngeza ndabona ko bakwiye kunagura abakozi bari mu masentare y'intango, kuko urabona yuko akazi azoba ari kenshi kuko byinshi ntibanabimenyereye nk'ibi byerekeye amatongo yo mu bwoko bwose. Hanyuma urabona ko ari ibindi batari banamenyereye cyane gose ibi ubona igiciro c'ibintu bafashe bakaduza hejuru. Hanyuma hariho n'ibindi bintu ubona bitandukanye bagiye barashiramo bituma bizosaba ko barinda kubanagura. Aho ni kuri leta. Impande ya leta rero naho nyene hariho akamo umuntu atera nabo abacamanza naho uribaza uti uravye sentare y'intango, uravye ivyo babahaye, nabo barasaba ko barinda kwiga kuko umuntu wese nukumva yuko agiye mu bwato bushasha. Ubwo bwato rero bugusaba yuko wiga gusoza ugamenya gushobora gutahura ivyo rimo, kuko ndibaza yuko ubuye umucamanza azoca urubanza hanyuma akaruca adakurikije amategeko kandi bikaba imbona nkubone azobihanirwa wenyene, niho biba vyugariye. Hanyuma ikindi naco nifuza, kuko navuze leta ndavuga umucamanza, ariko naho natwe turivuga natwebwe turivuga nk'abashingwa manza, kuko burya ntiho kwikura mu bandi kuko tuba turiko turabikora. Rero nifuza ko abashingwa manza bagenzanje nabo nyene ngira ngo turiko turandika canke turiko turakora ikintu gikorwa twogikora mu bugwa neza kugira ngo ubutungane butere imbere. Kuko burya iyo ugiye gukora ubutungane akaba ari ugutegana imitego nta naho nashika. Kuko hari gihe uvuga uti ribara rirera undi akavuga ati rirabura kandi uzi neza ko gera ugasanga biragoye. Rero nivyo byose rero ahanini uno munsi twari kuvuga kuri sentare y'intango, ndibaza umuntu arayiciyeko, ariko hari kibazo kimwe canke ikindi umuntu aracishura. Yego ndafise utubazo tungahe no kubaza. Kibazo ca kabiri no hava ndakubaza niki. Uratubwiye yuko isentare y'intango ubona yuko bashimikiye cane ku matati ashobora kuba yoba mu kibano. None nk'ubu kuma tubwiye yuko neza yuko imbere yuko uja mu isentare y'intango utegetswe kuronka icegeranyo c'abashinga ntahe ku mutumba. None mu gihe udashima ico cegeranyo mbega hoho ucufa kukijanayo uzovuga uti nta kundi reka dupfe kugitwarayo naho utashimye, kuko hashobora kuba igituma canke ikindi ushobora kuvuga uti igituma je nashimye ikicegeranyo c'abashinga nta nuko hari hibi nibi byakozwe ntemeranya navyo, bigatuma rero ico cegeranyo utacemera. Uzovuga kugitwara muri sentare y'intango, ugishikanye mu sentare y'intango bo baduca bakivuga kwiki mu gihe basanze neza ico cegeranyo wewe neza wavuze uti iki kintu ntaco nemeye naho ndakizanye kuko ari procedure. Okay, urakoze cyane gose. Hariho ari ukuntu warikora bivuga ngirafate ngira ico nkosoye gatoyi, wavuze ati icegeranyo c'abashinga ntahe burya ilfo yuko muri kino kiringa abantu bumva ivyo dukoresha nicegeranyo c'abahuza abahuza kuko urumva hari urwego rw'abashinga ntahe leta ntiyarukoze ko rufise uko rutunganije, hanyuma akabona urwego rw'abahuza. Ubu rero ni inzego zibiri zitandukanye cyane gose ku buryo umuntu ego hamaro. N'ikindi kintu mpora nkunda cyane, ndakunda gukengurukira cyane umushikiranganje w'ubutungane. Hari ukuntu akunda kuvuga, namwumvije kenshi imbere n'amashinga mateka canke nkenguza amateka, aravuga yuko abahuza sabacimanza yuko abahuza mu gifaransa nico cumvikana bita conciliation, n'abantu bagerageza kuraba k'abantu bahuza hanyuma icegeranyo cabo kikemezwa na sentare y'intango. Rero jewe ndiko ndaraba uvuze icegeranyo c'abahuza burya ahanini je namanibaza nti kona leta yarashizeho umugwi w'abahuza nuko babibaza yuko abahuza begereye ayo matati. Rero mugerero uba wegereye amatati ari hasi mu kibano, baribaza yuko icegeranyo barungitse kuko ni mu minsi 15 utagikengurutse icabahuza babashitseko sentare y'intango icisubira ikabicijya nino ikaraba ivyo ari byo amigatanga intumbero. Rero nkibaza nti burya icegeranyo c'abahuza cyari mucegeranyo ikenewe cyane gose. Jewe ndaza kuvuga akarorero ngira ngo ni experience wanje personnel maze kubona, ndamaze kare naho ndaba tuko turaburana kenshi ugasanga yaramatongo
yashitse ko muri sentare ntahinyuzwa kenshi warasanga hariho ikibazo cyane dufise warifuza kumenya no gutahura ati mbega burya hasi ibi bintu bavyibaza kwiki ababanyi intwaro abegereye bavyibaza rero ubanze kubona rero kino cegeranyo c'abahuza ukabona ico icimviro zo babashikirije jewe ndibaza yuko ngira ngo 90% bashaka kuvyandika nabi ngira ngo kubera ko forme canke iki ariko ahanini ukuri kuzoba kurimo je nama nibaza nti mu kibano niho nyene ukuri gushobora gusohoka hama bizobe bisigaye sentare y'intango izociga icibivuzeko murakoze amasezerano yo gupanga mwatubwiye neza yuko nayone ubu atazorenga muri sentare y'intango noneho udashimye urubanza kuko yamarimwe amatati kandi menshi bivanye na nyine inzu canke n'uyundi avuga ati jewe ndapanze mugabo hariho utuntu ntarabona canke ntararonka canke ntemeranya n'uyu urubanza rucitse bite atarushimye ko atakungurutse ego rero bon akarero urumva ko hari akariganga muhongo akarero nakabijya akarero nakabijya rero nico nagira mvuge iki kintu cereka amasezerano yo gupanga no gupangisha sinzi yuko mwari mugize imisi muraba mu ubwiye mu masentare y'intango nka cyane nko mu gisagara ca Bujumbura izi manza zari nyinshi cyane izi manza zari nyinshi aho umuntu yagiye mu nzu y'umuntu ubona amasezerano arenga imbona nkubone canke ugasanga ntarishe cyangwa ugasanga ntakoze ibyo bumvikanye n'uwari yamuhaye ahagiye kuba rero vyatera ikibazo gikomeye cyane kuko ari ikintu warabiva amamanevre dilatoire ni ikintu bakoresha kugira ngo umuntu abaragumye ngaho abaragora mugenzi we rero ndiko ndibaza esprit ya leta yakoresha yaravuze ati ibi bintu turibaza ko vyohagarara kuko bitera icuka kibi rero ubu uye muri sentare y'intango urubanza ruzoba rucise ruzoba ari ntabanduka birananze mu majambo atomoye baravuga bati kugira uje muri sentare y'intango banza guca imbere y'abahuza bazotanga iciyumviro abahuza bamaze gutanga iciyumviro wotaga ikengurutse mu minsi 15 ntuzosubira kubandanya uje handi hantu rero nkavuga nti uriko uraraba ikicerekeye abantu bapanze amazu iki kintu cerekeye ingene ya masezerano yahora akogwa jewe ndibaza yuko abantu bagiye gushiramwo ishaka bakurikiza amasezerano bafise kuko mugihe batoyakurikiza urabona yuko mu kanya gato cyane urubanza ruzoba ruheze kandi bizogira ico bifashije ahubwo ara kandi kantu ntari navuze nakantu kerekeye ishigwa mu ngiro ry'imanza burya sentare y'intango bayihaye ububasha bukomeye bundi muri no tegeko barihaye ububasha bukomeye aho bavuga bati imanza zose zaciye imbere ya sentare y'intango uravye mu ikurikizwa ry'urubanza execution bizobera ngaho nyene rero naganda bamenyeshe nti naho uzoshaka kukunguruza ukagenda muri tribunal de grande instance canke kandi masentare ari imbere urumva sentare n'intango uzosubira igarukemwo mu nyuma haha nyene urubanza rwahera ntiruzoherera nico gituma rero nagira mvuge nti burya ingingo izoca mu bahuza igacica imbere ya sentare y'intango azoba ari ingingo ikomeye cyane gose arico gituma ngira ngo kino kiganiro mwatunganije cyo kuvuga gusa sentare y'intango magize iganiro ciza ahubwo jewe nariko ndibaza nti ahubwo nzobasaba munyemereye mutumire umucamanza wa sentare y'intango twumve nawe ingene bavyakira hama muhamagare n'abandi bose n'ababuranyi bora baja muri zo sentare y'intango twumve nawe ingene bumva rino teko baryakiriye ni kimwe ngira mu bintu tuzokwaba dukora hari akandi kantu tunagomba mu duhe ku muco mbega turi kuri kazoza kandi nijwi ryo kugwiza umwimbu tukaraba abagwiza mwimbu bose burya mu kugwiza umwimbu rimwe na rimwe mu bikorwa dukora hari igihe usanga hagiyemo amatati mbega abantu usanga habayemo amatati mu bantu mu rudandazwa canke ibindi bobo ntibazo kwitura sentare y'intango nta gisata cashizweho cukuraba ibintu bijanye n'urudandazwa canke amatati afatiye ku bintu
vy'amahera n'ibikorwa bimwe na bimwe cashizweho muri iyo sentare y'intango muri Itegeko rishasha. Ego nkuko uje kubivuga nivyo inonsamirize turimwo nijwi ryo kugwiza umwimbo hanyuma uriko urana muri sentare y'intango naho nyene barashizeho ibyo oye kugira ngo bakingire abagwiza mwimbo burya sinovuga ngo n'urudandazwa kuko ivyerekeye urudandazwa ngira ngo novuga ati ruhanitse canke urudandazwa ruba ruhari ruraja muri sentare ico bita tribunal du commerce ariko ikintu umuntu gusa yofata kandi gikomeye nuko hari amasezerano aba hagati y'abantu amasezerano y'abantu bahana amahera kugira ngo umwe wese abari sanasana atingurana amahera rero ubuye baravuga bati ati amahera agera ku rugero rw'imiliyoni 10 bizobera imbere ya sentare y'intango jewe ndiko ndaraba mu kibano mu Burundi ahanini imiliyoni 10 n'amahera akwiye nukuri kugira ngo bije imbere ya sentare y'intango uri kurara muri noteko rije guhindura ikintu kuko kare tugiye imbere ya sentare y'intango gasanga ni miliyoni 2 wavuga uti ibintu nibigende imbere ya sentare nkuru y'igihugu kandi burya hagiye umuntu avuze ngo bigende imbere ya sentare nkuru y'igihugu cari gihano gikomeye ku muntu aba yaratanze amafaranga kuko sentare y'igihugu iba mu ntara ku mugwa mukuru w'intara yumvire umuntu yatanze amahera agaca asanga arika agira ingendo agasanga kashamwe ibintu bitandukanye ubu rero bagihindukije bagikura kuri wa mugwa mukuru w'intara bakibegarukana hasi rero ndakwereke yuko abantu bahora binyegeza inyuma y'Itegeko ryahahora ubu rero hagiye kuba ikibazo gikomeye hari Itegeko rishasha ryorosha imigenderanire iri hagati y'abantu bazoba bagize ico cambere hanyuma ibi byo kugwiza umwimbo baragize ico bavuga ko naho ateco iganiro cuno munsi uriko uraraba baragerageje gutunganya neza ico bita sentare y'ubudandaji ku buryo sentare y'ubudandaji uriko uraraba mu kwitegura barashizemo ico bita umucamanza ariko arekezwa nabo bitaba assesseur abo ba assesseur no nyene baranerekana ingene banatogwa bakavuga yuko ari abantu batogwa baravye ububasha bafise bakaraba igihagararo bafise hanyuma akabaho ingingo y'umushikiranganje ubutungane ibagena muri ayo mabanga ariko barinje guca muri ico bita la chambre fédérale de commerce ni kintu gikomeye cyane hamo ukanabona yuko muri iryo tegeko banashizeho ikintu kinahambaye yuko mu kunguruza ubu uye itakiriya tribunal du commerce uko tuyibaza yuko azo bariho une chambre spécialisée yitwa la cour de commerce urumva ico cose nuko warumbaje ikazo cerekeye kugwiza umwimbo kandi burya ntushobora kugwiza umwimbo hatari amategeko rero uwo mwimbo rero ugiye kugwiza ugasanga ntukingiwe nta namwe ushobora gushika nica hanini ngira niyo twaronka kanya naho ni tuzoge cyo tukivuzeko ego rero akabazo gasa nakanyuma ego nagira ndababaze mbega ko numva ko hariho ibintu byinshi byafashwe nk'ingingo batazunguruza hageze ishigwa mu ngiro yizo ngingo ni bande baduca baza kuzishira mu ngiro kugira bifata inzira burya uko bisanzwe bigenda mu mategeko ishigwa mu ngiro ry'urubanza uko rigenda nyene gusinda urubanza hari ikintu ahora ronka bacita ni nka une attestation bon ari ambaye amatestation de non appel kuri awerekane yuko atarindi yungururizo rihari kuri ico gikorwa ariko yata attestation ihari ngira ngo igutwara handi ugasanga naho nyene uhereza hariho ico bita urwego rw'abawisiye abawisiye aba arabantu gushika kuri no saha Itegeko riremera ko ashaka ko ico bita les huissiers privés na public ariko gushika kuri no saha nababa bari mu masentare abo bawisiye rero nibo sentare icisaba uhere ku mukuru wa sentare akabasaba agafasha gushira mu ngiro ico gikorwa hama burya abawisiye nabo nafise ubutegetsi bukomeye cyane kuko baravuga ko bashobora kwico bita la saisine no gushobora gushikira inzego z'umutekano bagashikira inzego zose z'igihugu bagashira mu ngiro ico kintu je nkavuga nti uriko uraraba amasentare uko yahora atunganije kenshi byarinda gufata inzira ndende ariko urabona yuko hari inzira ngufi baciye bisigura yuko imanza aho zizoba zahereye ariho zizoshigirirwa mu ngiro ikiringo ntabanduka canke cemewe n'amategeko gifata igihe bafata urubanza bafashe ingingo canke sentare yasohoye ingingo yayo ni
nishigwa mu ngiro ryayo kingana gute burya ikiringo cyo gushira mu ngiro urubanza burya kenshi ntibigera batanga precision kubera iki burya urubanza rwaheze basaba yuko haba ico bitara diligence des parties bisigura yuko burya umuntu wenyene yaruburanya bakeneye ko ruja mu ngiro umaze kubona yuko nk'ubu nk'akarorero ibi tweko turavuga vyerekeye ama contrat de bail iyo umaze kubona yuko nk'akarorero ni wewe uri nyene inzu bagutunganirije nta yungurizo rihari uca wandikira umukuru wa sentare y'intango ukamara ati twashaka kubasamushire mu ngiro rwa rubanza rero ishigwa mu ngiro ry'urubanza kimene ko ndavuga nk'akarorero aramara barondera bashaka kwandikira umukoresha wawe amera urutanga waruronka ku kazi agaca agenda kuri konte ya nyene kugupangisha bashaka gusaba ati ni mwungare konte kanaka iri muri banke kanaka ivyo bintu byose bazobibona kubera riko rashira mu ngiro imanza haboneka ibintu byinshi igituma bikubajije nuko nzi yuko no mu gihugu byateye ikibazo gushikaho no mukuru w'igihugu wenyene yihagurukira kugira bashire mu ngiro imanza ziba zafashwe rero urumva hama hari ikibazo ingingo yasohotse mugabo ishigwa mu ngiro ryayo rikaba ikibazo nyene kikaba ikibazo kugira bashire mu ngiro ya ngingo ya sentare burya ishigwa mu ngiro harimwo nagira mvuga ati harimwo ico bita ama parametre menshi burya uravye ukuntu vyahora bitunganije n'ingene binatunganije burya byaca ahantu henshi kubera usanga nk'akarorero imanza ugiye kurushira mu ngiro kuko burya procedure ikintu kigoye ukasanga ugiye gushira mu ngiro urubanza ugasanga guguruye ahandi burya iyo umuntu aravuga ngo urubanza ntirugiye mu ngiro nukuraba neza na neza yuko atanzitizi zihari burya kubera kutabimenyera umuntu wese avuga ngo imanza ntizija mu ngiro ariko burya iyo ugiye kuraba neza neza ati beya zaretse kuja mu ngiro kubera iki hari gusanga ari indi procedure yuguruye utabonye ntibabivuge hanyuma hari n'ikindi kintu naco nyene gituma imanza zitaja mu ngiro je nama nibaza procedure yari très long yari nini ya cyane kujyo jewe nibaza yuko uravye uko vyanditse n'ingene bizoshirwa mu ngiro ubu ndabona yuko harimo ukorosha nkibaza yuko ngira ngo ibyo bari baribajije kera muri kahise bishobora kuba bigira bifate intumbero hamwe ariko ico nama mvuga itegeko ryose ryaratebuko igikumu ariko ico bita nko kugevalua kugira ushobore kuraba uti mbega ibyo twara tuvuga byarahindutse urafata nk'imyaka nk'ibiri ukaraba ati barikoresha gute ukaraba partenaire bagyumva gute baragyumvise urifata nk'imyaka nk'ibiri kuko hajyaye uciye watu ukibaza uti uwo munsi nyene birabiheze wa ntibikunda yego urakoze cyane mwebwe mwese mwadukurikiye ndabashimire cyane naho nyine tuciye turangiriza kino kiganiro itegeko ndizera ko mwashoboye kwiga byinshi mu ndinganizo n'ububasha ritunganya isentare y'intango muri Itegeko rishasha ritaramara neza abiri ndagushimire waje kuduha umuco nizere yuko n'ikindi gihe twasubira kugutuma ko bihuzovura nukuri murakoze cyane naje ndashima cyane bino biganiro kubera ahanini kuri twebwe nubwira ngo dushe gukangurira abene gihugu nabo nyene bumve majambo make majambo atomoye bumva amateka bagenga kugira ngo ejo canke hirya yejo niyo bagiraho bituye bize biborohere mwebwe rero mwese mwadukurikiye ndabashimire mubana mukurikirana Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu tuzosubira ku munsi wa kabiri ukurikira Kazoza FM, be your own boss.